Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa mbere tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Ingabire Victoire akomeza gufungwa mu gihe ategereje ko atangira kuburanishwa mu mizi ibyaha aregwa birimo n'icyo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi. Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imyigaragambyo idasanzwe yasembuwe no kwanga umujenerali Gasita Olivier wohejwe gukorera muri uyu mujyi. Inzego z'umutekano FARDC n'abapolisi nibo baje kurasa igihe babonye ko abaturage bakomeje bashaka kwa meya wa Mujyi bashaka kuvuga memo yabo, babona ko niba begera neza barahita bagana kuri hoteli aho General Gasita bituma barasa kugira ngo abaturage bose bahite bahunga. Hari n'amakuru y'imikino rero nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Ibi byose n'ibindi bikubeye muri aya makuru ni mu kanya nyuma ko Jacques Niyitegeka abagezaho incamake yandi ingenzi avugwa ku isi. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa François Bayrou yagejeje ijambo ku nteko nshingamategeko mbere y'uko abadepite batora ngo bemeze niba hari icyizere bagifitiye guverinoma ayoboye, ku buryo ibi bishobora gutuma ivaho. Mu nteko yari mu rusaku rwinshi, bwana Bayrou yavuze ko yiteguye iryo tora, ariko ko ingamba ashaka ko zishyirwa mu bikorwa ni ngombwa cyane ku Bufaransa kugira ngo ingengo y'imari yabwo itabamo icyuho. Amashyaka y'uburyo n'ibumoso muri politiki yanze gushyigikira uyu minisitiri w'intebe. François Bayrou ni minisitiri w'intebe w'Ubufaransa wa kane mu myaka 3 ishize. Ntibigaragara niba wamusimbura ashobora kubona ubwiganze bw'amajwi mu nteko. Abantu batari munsi ya 19 bapfuye, naho abandi babarirwa mu magana barakomereka mu murwa mukuru wa Nepal Kathmandu mu myigaragambyo yamagana icyemezo cya leta cyo gufunga imbuga nkoranyambaga zibarirwa muri mirongo. Igipolisi kitabaje ibyuka biryana mu maso n'amasasu akozwe mu mipira kugira ngo gitatanya bigaragambyaga. Hashyizweho amategeko y'umukwabu mu bice bimwe by'umurwa mukuru. Ni inkuru ya Anne Tirajan mugezweho na Yvette Kabatesi. Ibihumbi by'urubyiruko by'abigaragambya biyita abagenzi bari bafite ibendera ry'igihugu cya Nepal n'ibyapa byanditseho ngo birakabije ruswa nihagarare. Bari bateraniye hafi y'inyubako y'inteko ishinga amategeko mu murwa mukuru. Bamwe batangaje ko bariho bamagana imyitwarire y'igitugu ya guverinoma. Mu cyumweru gishize abayobozi bategetse guhagarika imbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, YouTube na X yahoze yitwa Twitter, bavuga ko abazikoresha batubahirije igihe ntarengwa bari bahawe cyo gusaba uburenganzira bwo gukora muri Minisiteri y'Itumanaho. Guverinoma yemeza ko imbuga nkoranyambaga zigomba kugenzurwa mu rwego rwo kwirinda ibihuha, amagambo akongeza urwango ndetse n'uburiganya bukorerwa kuyakuri. Israeli iravuga ko yemeye igitekerezo cya Perezida Trump cy'uko habaho amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Gideon Sar yavugiye mu ruzinduko arimo muri Hongiriya ko Israeli yiteguye kwemera ibikubiye muri ayo masezerano byose bigamije kurangiza intambara, birimo no kurekura ingwate n'uko Hamas ishyira intwaro hasi. Ku ruhande rwayo Hamas ivuga ko yiteguye kwicara bidatinze ku meza y'ibiganiro. Umwe mu bayobozi bakuru b'Abanyepalestina yabwiye BBC ko Hamas yagejejweho igitekerezo cya Amerika gisaba ko habaho amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 60 no kurekura ingwate z'Abanya-Israeli mu gihe kitarenze amasaha 48. Abantu batari munsi ya 6 baguye mu gitero cyo kurasa gifatwa nka kimwe mu bimaze guhitana abantu benshi i Yerusalemu mu myaka mike ishize. Abantu 2 bakekwaho kuba bakigabiye nabo bishwe. Ingabo za Israeli ziri mu kugota imirengeza y'Abanyepalestina hafi ya Ramala mu ntara y'Abanyepalestina Israeli yigaruriye ya Cisjordania. Ni inkuru ya Yolande Nere wageze aho byabereye mu igezweho na Prime Ndikumagenge.
abagabo babiri bitwaje inkoho barashe bisi itwara ingenzi mu mpera z'igihe c'uruja n'uruza rwinshi no kwihuta mu gitondo. Amasanamu yerekana abarindiriye bisi bariko barahunga igihe amasasu yavuga. Abateye baciye bicwa barashwe n'umusirikare atari ku kazi n'uwundi munyagihugu asanzwe yari afise ikigwanisho. Igihe umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yaza ngaha yavuze yuko igihugu ciwe kiriko kiragwana intambara ku mpande nyinshi harimo Cisjordani, Israel na Gaza. Hamas yashimagije ico gitero ariko ntiravuga niba ariyo yagikoze. Ico gitero kibaye mu gihe gikomeye aho igisirikare ca Israel carushirije gukomeza ibitero mu gisagara ca Gaza. Muri uwo mwanya nyene Israel na Hamas bariko barihweza integuro nshasha y'agahengwe n'amasezerano yo kurekura imbohe yazanywe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko yakajije umurego mu kugerageza guhagarika ikwirakwira ry'indwara ya Ebola nyuma yaho ikiza cyayo gitangarizwa mu ntara ya Kasai hafi y'umupaka na Angola. Abategetsi baravuga ko abandi ubwoko bwandura cyane bw'iyi ndwara buzwi nka Zaire bamaze kuzamuka bakagera kuri 43 mu gihe 15 amaze gupfa. Amatsinda y'abakozi y'umuvuzi batabara bwangu bamaze koherezwa mu duce tuvugwamo iyi ndwara. Ibihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo Uganda na Sudani y'Epfo ndetse na kure yayo muri Nigeria byakajije ingamba zo gupima abagenzi ku bibuga by'indege no ku mipaka muri gahunda yo kugira ngo iyo ndwara itinjira. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko abasaba ubuhunzi bagabanutseho 25% mu gice cya mbere cy'uyu mwaka. Ikigo gishinzwe ibibazo by'impunzi cy'uyu muryango cyavuze ko abantu bari munsi y'ibihumbi 400 basabye ubuhungiro mu bihugu bigize uyu muryango no muri Norvege n'Ubusuwisi. Icyo kigo cyavuze ko iri gabanuka ryatewe n'igabanuka ry'abasaba ubuhungiro baturutse muri Syria kuva Perezida Assad yakurwa ku butegetsi mu kwezi kwa 12 gushize. Ku nshuro ya mbere Ubufaransa na Espagne byakiriye ubusabe bw'abashaka ubuhungiro benshi kurusha Ubudage, aho ubwo busabe bwagabanutseho ibice birenga 40%. Prudent. Akoze Jacques Nitegeka kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda, aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Ingabire Victoire akomeza gufungwa mu gihe ategereje ko atangira kuburanishwa mu mizi. Madame Ingabire, umunyapolitiki uyobora ishyaka Darifa Umurinzi ritemewe n'amategeko, ashinjwa ibyaha 6 birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ni icyemezo rero cyari cyanafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatesheje agaciro ikirego Madame Ingabire yavuga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Ingabire yari yaregeye urukiko avuga ko yagumishijwe muri gereza kandi igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo yakatiwe cyararenze, ntihasabwe ko cyongerwa, ariko ubushinjacyaha bwo buhakana ibivugwa na Ingabire bushimangira ko nta tegeko ryishwe. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ni icyemezo cyafashwe nta n'umwe mu baburanyi uhari, yaba uruhande rwa Ingabire cyangwa se abahagarariye ubushinjacyaha. Nta mbaga yari mu cyumba cy'urukiko nk'uko bikunze kugenda mu rubanza rw'uyu munyapolitike. Mu gihe kitarenze iminota 10 umucamanza yanzuye ko ubujurire bwa Ingabire budafite agaciro kuko ubushinjacyaha bwamuregeye urukiko mu bihe bigenwa n'amategeko. Ingabire niwe wari watanze ikirego avuga ko iminsi y'igifungo cy'agateganyo yarenze ntarekurwe kandi nta busabe bwo kongera igifungo bwashyikirijwe urukiko, kandi n'ikirego cyo kumuburanisha mu mizi kikaba cyaratanzwe iminsi yararenze. Asanga rero yarakomeje gufungwa binyuranyije n'amategeko kuko ikirego cyatanzwe nyuma y'iminsi 31 mu gitegeko riteganya 30. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo ruvuga ko rwatanze ikirego ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu gihe bwagombaga kugitanga ku ya 17, ariko ikaba yarageze ari ku cyumweru. Kuri bo ntacyo bagombaga gukora ku munsi utari w'akazi. Icyo ariko cyabyukije impaka hagati y'uruhande ruregwa n'ubushinjacyaha. Abanyamategeko ba Madame Ingabire bavuga ko gufunga by'agateganyo ari ibihe bidasanzwe, ko n'iyi minsi yagombaga kubarwa hatarebwe niba ari umunsi w'akazi cyangwa w'ikiruhuko. Ubushinjacyaha bwo busanga iyi minsi itaragombaga kurangira ku cyumweru kuko nta mirimo ya leta ikorwa kuri uwo munsi. Ingabire Victoire aregwa ibyaha 6 birimo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho. Byinshi muri ibi birego birasa n'ibiregwa itsinda ry'abandi 9 baregwa kuba abayoboke ba Darifa Umurinzi, ishyaka rya Victoire Ingabire ritaremererwa gukorera mu gihugu ku mugaragaro. Uregwa ahakana ibyaha byose. Victoire Ingabire yataye muri yombi bisabwe n'umucamanza waburanishaga itsinda
ry'abandi 9 mu rukiko rukuru. Icyo gihe yasabye ko yakorwaho iperereza kuko imvugo za bamwe mu baregwa zamuhuzaga n'ibyaha baburanaga. Ntibiramenyekana niba iki kirego kizahuzwa n'icyaba 9. Ibyaha baregwa birasa ariko bo bari bageze kure baburana. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Tuva i Kigali tujye Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa imyigaragambyo idasanzwe. Imyigaragambyo yasembuwe n'ishyirwa ku mwanya rya General Gasita Olivier gukorera muri uyu mujyi. Bivugwa ko abigaragambya ngo badashaka ko uyu musirikare wo mu ngabo za leta ajyanwa muri aka karere kubera ko ari umututsi. Twashatse kumenya uko byagenze, tuvugana na Aimable Kirwege akaba ari Uvira. Imyigaragambyo abaturage za sosiyete sivile n'abaturage basanzwe bivanzemo n'abazalendo bahereye ahitwa Kavinzira kuri rompwe baza gusoma memo yabo bagaragaza kuko badashaka General Gasita muri Sud Kivu ariyo sirayikorera ahitwa Uvira. None ibyo mwabibwiwe n'iki ko badashaka uwo mujenerali? Barimo babiririmba, babishyize ku bipapuro, byagenze gute? Babigaragaza mu buhe buryo? Kuva ku wa kabiri n'icyumweru gishize abaturage bagize iyo minsi yose bari mu ngo badasohoka, abazalendo barasa amasasu ya buri munsi bavuga ko badashaka Gasita kuva ageze Bukavu. Byatumye abameze fata Bukavu na Goma, none ngo turamushaka ahangaha kugira ngo hazofatwe abameze. None bigeze batangaza impamvu batamushaka? Bavuga ko ari umututsi yo bashaka kutambutsa bene b'abatutsi bandi bameze. None ubwo umusirikare wagenwe n'igisirikare cya leta, wagenwe na leta ya Kongo, baramwanga kubera ubwoko bwe? Bamwanga kubera ubwoko bwe bijanywe n'ibihe. Uzi ko muri ibi bice abazalendo nubwo ibi byaje kuba za 23 hari hagize igihe hari intambara z'amoko z'ayandi moko z'abahutu n'abatutsi, igaragaza ko ari ubundi wa 23 ataje ari uwaje kubafasha. None iyo myigaragambyo bw'inzego z'umutekano zabyitwayemo gute? Byagenze gute? Yarangiye gute? Inzego z'umutekano FARDC n'abapolisi nibo baje kurasa igihe babonye ko abaturage bakomeje bashaka kwa meya w'umujyi, kuri ofisi ya meya w'umujyi, bashaka kuvuga memo yabo. Babona ko niba begera neza barahita bagana kuri hoteli aho General Gasita ari, bituma barasa kugira ngo abaturage bose bahite bahunga. Barashe mu kirere cyangwa barashe abaturage? Hapfuye 5, usize ku gisirikare cya Kongo cyatangaje ko ari umuntu umwe wapfuye, ariko hapfuye 5 ari n'abandi bari mu bitaro. None abo 5 mwebwe muvuga ko bapfuye batangajwe nande? Twabonye imirambo, twahageze imirambo twayiboneye, tumaze kubona imirambo tuje no mu bitaro kureba aburangi mu bitaro bya Hospital General ya Uvira. Twababonye, twabiboneye. N'ubu hari abandi batarabonye kandi umubare urashobora no kwiyongera bitewe n'amasasu iyo barashe ubusasu ndi rutora. None ubu mu mujyi hifashe gute habereye iyo myigaragambyo? Ubu hari agahengwe, abaturage baragenda ariko nta activite zikorwa mu mihanda, nta modoka, nta mamoto, nta maduka akinguye. Ureze abaturage bagenda n'ibirenge gusa, bategereje isaha yose nimba haboneka amahoro, nimba hokomeza iyo ntambara. None hari iyindi myigaragambyo nk'ingi yabiteganywa cyangwa ni iyi gusa yabaye, nta kindi giteganywa gukorwa? N'ibyo ibyo zabaye, population iracyari ivuga n'abazalendo bose bakavuga ati no ntibashaka Gasita. Uyu munota tuvugana bari mu nama kuri secteur ya Sokola de bavuga kuko batamushaka na grande nayo badashaka kugenda kuvano. Abazalendo bagiye kurwana na FARDC bose. Aimable Kirwege uba Uvira twavuganaga. Twashatse kumenya rero icyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga. Duhamagara umuvugizi wacyo muri Kivu y'Amajyepfo Litona Mbuyi Kalonji Regan, atubwira ko abasirikare babujije ko abo baturage barimo n'abazalendo binjira mu nzu yarimo General Gasita Olivier, ariko yahakanye ko hapfuye abantu 5 gusa. Yemeje ko ngo hapfuye umwana umwe. BBC Gahuza Miryango, saa 1:16 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye urumva no kuri bbcgahuza.com. Ndi Prudence Nsengiyumva.
ushobora kuba cyangwa urumvise amabano, imwe muri orchestre zakomeye cyane mu Burundi ndetse no hanze yabwo. Abaririmbyi nka Chanjo Amisi, Goreti Habonimana na Africa Nova ni bamwe mu bamenyekanishije amabano mu ruhando rw'umuziki. Ariko se ubu babahe? Goreti Habonimana avuga ko atahagaritse ibikorwa byo kuririmba ndetse no kubimenyekanisha urubyiruko rw'abarundi rwavukiye hanze. Cyakora ubu abikorera mu Bubiligi, aho yaganiriye na Alain Majesté Barenga. Adutegurira inkuru ikurikira. Twari dukomeye kuri radiyo n'ubona. Aha ni mu gisagara ca Liège, aho Gorete Habonimana yamenyekanye cyane mu mugwi amabano wegukira radio na televiziyo y'igihugu wabiciye bugacika muri iyo myaka, kuko n'indirimbo baririmbye n'ubu zigisubirwamwo zigikundwa n'abatari bake n'abarutse inyuma yabyo. Ku myaka irenga 60 uwo muririmbyi wa kera ntahengeshanya kwigisha urwaruka, yongera arigisha ukuntu baririmba bongera banacuraranga. We n'umushinga ntawe wiwe Emmanuel Sadiki batazira kirokiro mu myaka ya 40 babana bahisemwo kwigisha abana cyane cyane abavukiye mu makungu muziki w'ikirundi, ukuntu urimbwa n'ukuntu utambwa. Gorete Habonimana yamenyekaye mu ndirimbo Mpinka yanje n'izindi, aratubwira ibanga ryatumye umugwamba abantu ukundwa n'ubu kiriko. Ushatse kuririmba umuvyeyi, wararirimba umuvyeyi ukamunonosora, ukamuvuga, ukamurata. Ushatse kuririmba igihugu, warakiririmba ukavuga n'akamaro kaco. Ushatse kuririmba inka, waravuga n'akamaro kayo niki. Bwari ubuhinga bukomeye nk'abigeni vy'amazi. Urumva navuga nti sakadugo naduze bigeni n'umwarama, sakadugo naduze ntangara ku mutwe, umwani mugongo nicuya mu maso bigeni. Yamara abaririmbyi ba kera bavuga ko akaranga k'umuziki kagabanutse mu Burundi, bakavunira akagohe ugaruka rukuraruka. Harimwo nyene nyinshi nziza z'ikirundi kandi zivuga, ariko harimwo n'ibindi bavuga kuri jewe ntoshobora gusubiramo. Afite kuririmba si kugenda ngo ugiye muri studio warojise werekane kuri umuririmbyi kuzi kuririmba, kuzi daba ico ugiye gukora, daba ico ugiye kuvuga, ko ari ikintu ngirakamaro, ko ari ikintu cubaka Uburundi, indirimbo itazokwibagirwa ku bantu bubu. Ico no bahanura nuko boraba iyo baje bakaraba iyi ndirimbo nina ejo ninaba ntakihari izobandanya, ejo ninaba nashaje izobandanya. Sukurimba Burundi gusa ko barabiciye biracika no mu bindi bihugu, haba mu karere n'abaririmbyi mpuzamakungu b'ico gihe, aho bamwe babibuka nk'igisabisho. yararirimba amwe akaguza na saxophone, hanyuma na kasavu, hanyuma na biriyabe. Yamara barababazwa n'ukuntu indirimbo zabo zigurishwa, izindi zigaherekanywa batagishijwe inama. Umugwi amabano wari washinzwe mu mwaka wa 1978 na Davis Nikiza batazira Nick Dave, ari kumwe na Antoine Marie Rugerinyange batazira Africa Nova. Mu bari barimbye bari bakunzwe hari Chanjo Amis, Aloise Gasuku, Tura wa Lupini, Diamond Ilunga, Bruno Simbavimvere batazira Memba, Gorete Habonimana, Amida Hassan na Chantal Nibizi. N'umugwi kandi watwaye bushimwe bwinshi, aha twavuga nk'agashimwe Moulin d'Or kari kateguwe ni radio y'aba Hollande mu 1982, aho imigwi itandukanye yava ku isi ari umugwi amabano watwaye iryo higanwa. Liège mu gihugu c'Ububiligi, Alain Majesté Barenga. Dusubire mu Rwanda ku nkuru ya bamwe mu baturage bahoze batuye ku birwa bya Sharita ku kiyaga cya Rweru ndetse na Mazane mu kiyaga cya Cyohoha, basaba leta gufashwa kugira ngo babone amasambu nyuma y'uko bategekewe kwimuka kuri ibi birwa kubera ko hashakwa kubakwa parike y'ibirunga. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ikora ibishoboka byose ngo aba baturage babone ubufasha bwo kubaho, gusa ariko bakavuga ko naho bari babaye ubuzima butari bumeze neza. Ni inkuru tubasubiramo ya Jean Claude Mwambutsa. Ku cyambu cya Nyagisenyi kiri ku kiyaga cya Rweru ni mu murenge wa Rweru w'akarere k'Ubugesera. Muri iki gihe cy'uruzuba amazi asa n'ayahunze inkombe kuko yagabanutse cyane. Ahari icyambu nyirizina buhari amato makeya, amwe muri yo yamezemo ibyatsi birebire, inyoni ziridagadura.
ikirwa cya Sharita kiragaragarira kure mu mazi ariko sinashoboye kukigeraho kubera kutizera umutekano ubu bwato butoya. Aha ku mwaro ntahuriye na bamwe mu baturage bamaze kwimurwa. Imiryango 210 yatujwe mu mudugudu wa Rweru, naho indi 162 ituzwa kuwa Kivusha. Nta masambu yo guhinga bafite, cyakora ngo baracyemererwa gusubira ku kirwa guhinga. Uyu ni Musabyimana Isaac. Baratwimuye baduha amazu, nasinze umuntu inzu akaba ariyo akayirya. Hakuno ubwo nuko ujya gushaka imere yo kujya guhinga, nagira amahirwe aho n'undi naturutse, najya amahirwe imvura yagwa nkarya tagwa nuko nyine. Manirakiza Jean d'Amour afatanya akazi k'ubuhinzi no gutwara abantu mu mazi. Ashima ko bemerewe kuba bakoresha ubutaka bimuweho, cyakora ngo ikibazo cy'izuba ntigituma babona umusaruro. Nubwo ikibazo cy'imibereho ari rusange kubimuwe kubirwa, Manirakiza asanga impungenge nyinshi ziri ku rubyiruko rudafite akazi. Inzego z'ubuyobozi nuko zadufasha zikatuba hafi, noneho zikadufashiriza urubyiruko rwacu ruba rucikirije amashuri, bakadufasha bakadushakira amashuri y'imyuga, abantu bacu bakomeza bakiga. Iki gitekerezo cya Manirakiza agihuriyeho na Mushimiyimana Mariana. Ashimira kuba baratujwe mu mazu meza, ariko ikibazo ni ubushobozi bwo kwishyurira abana ishuri. Imbogamizi zo kujya ku ishuri, abana bamwe bagacikiriza amashuri nk'uburyo twabonagamo wenda nk'amafaranga. Turi hakurya hari ukuntu nk'uko nyine bagendaga bakajya nko mu burobyi bakabona ayo mafaranga, umwana akagera gute akabona n'uburyo yigamo. Ubwo rero abana nyine nabo ntabwo bari kwiga neza kubera ubushobozi bukeya bwo kutabona amafaranga. Leta y'u Rwanda ivuga ko ikibazo cyo kwimura abaturage ku birwa bya Sharita na Mazane biri muri aka gace cyihutirwa. Gusa ingorabahizi izakomeza kuba iyo kubabonera ubutaka bwo guhinga, dore ko no ku baturage basanzwe batuye iki ari ikibazo kitaboroheye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu murenge wa Rweru w'akarere ka Bugesera. Koze Jean Claude Mwambutsa. Reka noneho mbararikire ikinamico y'ejo kuwa kabiri. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye. Alo, uko nakumva neza Nori? Kareme, rero hano ntibyoroshye pe. Ibiki bitoroshye se kandi? Nahasanze ibibazo byinshi cyane kandi bakimbona batekereje ko ari ngiri bibakemurire. Ubwo niba hari icyo ushobora kubafasha urabafasha. Ndabafasha iki se ko nageze nta faranga na rimwe nsigaranye Kareme, kandi byose bisaba amafaranga. Ye? Ngo amafaranga Nori? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo hano kuri BBC Gahuzamiryango rero, reka noneho ijambo Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Ay'imikino ndayahera mu mupira w'amaguru. Imikino y'amajonjora guhatanira itike y'igikombe cy'isi. Maroc nicyo gihugu cya mbere cya Afrika cyamaze kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Canada na Mexico umwaka utaha 2026. Ni nyuma yo gupfunyikira Niger 5-0 kuwa gatanu. Maroc kandi izwi nk'intare za Atlas. Mwibuke ko yakoze amateka ubwo yagarukiraga muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi giheruka kubera muri Qatar 2022. Andi makipe 8 yo aracyahatana mu matsinda. Buri kipe izaba iya mbere ikazabona itike y'ako kanya. Hari n'amakipe 4 azaba yabonye umwanya wa kabiri yitwa ko yitwaye neza, yo azaca mu yandi majonjora. Mu makipe yo mu karere, ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyoboye itsinda rya kabiri n'amanota 16 imbere ya Senegal ifite amanota 15, nayo ishobora kwiyongerera amahirwe yo kuzabona itike ku munsi w'ejo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikazahura na Senegal i Kinshasa. No mukino itagomba gutakaza. Uganda mu itsinda rya 7 yiyongereye amahirwe yo kuzakina indi mikino y'ijonjora ndetse ijya ku mwanya wa kabiri ubwo kuwa gatanu yakubitaga Mozambique ibitego 4-0 ku munsi w'ejo ikazahura na Somalia. Uganda ifite amanota 12 kimwe na Mozambique. Algeria iyoboye iryo tsinda n'amanota 18.
Tanzania mu itsinda rya gatanu nayo iri ku mwanya wa kabiri nyuma yo kunganya na Congo Brazzaville 1-1 mu mpera z'icyumweru. Ejo izakina na Niger i Dar es Salaam ikomeza kureba niba yazabona itike y'igikombe cy'isi binyuze muri ayo majonjora y'amakipe azaba yitwaye neza ku mwanya wa kabiri. Ni mu gihe amahirwe y'u Rwanda, Kenya n'u Burundi yo asa nkaho yarangiye. Amavubi yakubiswe na Nigeria 1-0 kuwa gatanu, ubu ari muri Afurika y'Epfo. Ejo akazahatana na Zimbabwe. Amavubi ari ku mwanya wa 4 n'amanota 8, yatakaje umwanya wa kabiri, ubu wicayeho Benin ifite amanota 11. Nigeria ikaza ku mwanya wa 3 n'amanota 10 mu itsinda riyobowe na Afurika y'Epfo ifite amanota 16. Ejo Afurika y'Epfo izahatana na Nigeria, umukino uzaba ugoye ku makipe yombi. Uburundi bwo kuwa gatanu bwatsinzwe na Cote d'Ivoire 1-0. Ni mu gihe ku munsi w'ejo Uburundi buzakina na Gambia. Tujye mu Burundi, ho haravugwa amarushanwa y'umupira w'amaguru w'abantu bafite ubumuga baturutse mu bihugu bitandatu bya Afurika mu burasirazuba no mu majyepfo, nk'uko tubibwirwa na Patrick Waso i Bujumbura. Mu rukino rwa mbere Uburundi bwatanye mu mitwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igice cya mbere cyarangiye Uburundi bunyagiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitsindo 3-0. Bibiri vyose bikaba vyinjijwe na Justin Nduwimana. Ibihugu biri Bujumbura muri ryo higanwa rihuza abagendana ubumuga bo muri Afrika yo hagati n'ubuseruko ni Kenya, Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimwo n'Uburundi bwakiriye izo nkino. Hakaba hasivye u Rwanda na Zambia. Iri higanwa rikazorangira kuri uyu wa gatandatu. Lydia Nsekera, umushikiranganje w'ugwaruka imico kama n'inkino, akaba ari we yuguruye izo nkino. Urakoze Patrick Waso. Ahandi mu Bwongereza, umunyezamu wa Manchester United Andre Onana aratekereza kwimukira mu ikipe ya Trabzonspor yo muri Turukiya nk'intizanyo. Isoko ry'abakinnyi mu gihugu cya Turukiya ho rizafungwa tariki 12 z'ukwezi kwa 9. Onana ntakiri nimero ya mbere mu izamu rya Manchester United kubera amakosa menshi yagiye atuma iyo kipe itsindwa. Ibi byatumye United isinyisha umunyezamu mushya Eunice Lamens waturutse mu ikipe ya Royal Antwerp yo mu gihugu cy'Ububirigi. Soreze mu mukino wa tenisi, Carlos Alcaraz niwe warayegukanye irushanwa rya US Open, atsinze mukeba we bahanganye cyane muri iki gihe Yannick Sinner ari nawe uyoboye isi ya tennis. Alcaraz yasinze 7-1 mu bagore kwa gatandatu. Ikamba rya US Open ryegukanywe na Arina Sabalenka wo muri Belarus watsinze umunyamerikakazi Amanda Anisimova 7-2. Aha ni naho soreje ay'imikino abateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves. Gusa nongeraho ko muri uwo mukino wahuzaga Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze kurangira, Uburundi bwaba bwatsinze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 6-0. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC gahuza miryango kuri podcast. Ahangaha ni naho turimo gusoreza ibiganiro byacu rero byo kuri uyu wa mbere. Gusa nakubwira ko mbere kuva muri studio abadepite mu nteko ishinga amategeko mu Faransa batangiye gutora bareba niba bakura icyizere kuri minisitiri w'intebe François Bayrou cyangwa se bamugumishaho. Biva mu matora bikaba biri bumenyekane mu minota iri imbere. Aya makuru ushobora kongera kuyumva kuri bbcgahuza.com. twafashijwe na Clark, akaba yadufasha kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Gene Prudence niyo bakoze guhita mu BBC gahuza miryango. Uraharyana.